Tarasisi Hope Ministry Ramba Tarasisi Hope Ministry Komera kumikami yawe Ramba kurukundo kwawe Komera Tarasisi Hope Ministry Ramba Tarasisi Hope Ministry Komera kurukundo kwawe Ramba kumikami yawe Komera Tarasisi Hope Ministry Shirame ridaranira inyungu Shirame ry'umurundi w'Amerika afatikanyije n'umukobwa wiwe Tarasise Chaseline bakora ibikorika. Turabaramukije amahoro y'Imana abakunzi ba Tarasisi Hope Ministry TV aho muri hose muherereye ku isi yose. Turabakunda murabizi nkuko twama twabibabwiye. Nkuko tudahengeshanya kubikora mwama mubibona tugiye kumfu z'abantu canke tukagenda kugarukira kubabuza ababo. Uno musi rero tukaba dusanzwe dufise urugendo rudasanzwe rwo kuja kugarukira ku muvyeyi yabuze umukobwa wiwe akongera akaburana musaza wiwe. Je niko ndabashikiriza kino kiganiro kuri mikro ya mbere murambona ni Genevieve niyo kwizera, tukaza kuba turi kumwe na zino nkumi mubona ngaha bashajije baberewe bambaye neza. Reka nabo ndababwire babidondore sino bavugira kuko sabana. Reka mere hano. Amahoro cyane. Urakomeye cyane gose. Akazina Nana tuva byuringa Imana najya ngiye kurabanye n'ujya muntu yahuye na bijya bibazo. Urakoze cyane. Reka ngende hano higa. Amahoro. Urakomeye? Ndashima. Yego. Witwa gute? Akazina kanje ni Niyongere Carmen. Hama nanje nkaba ngiye kwifatikanya nabo bantu bagiye kuraba uwo yabuze ababo. Urakoze cyane. Murantunga genda anza ndegera. Murana ko shikiriye umuntu w'urubune nyene hariya muca mubibona. Reka nawe atwibwira akazina kiwe murabizi ko ari rya mbere mu mubonye ngaha muri TV ya Tarasisi Hope Ministry TV. Amahoro. Urakomeye? Meze neza. Yego. Akazina kanje Ntiranyibagira Ries. Ufashe nanje ngiye kwifatikanya kuraba uwo muvyeyi yabuze abana biwe. Tukaba tugiye gufatikanya urugendo ndavyibaza. Urakoze cyane. Reka ngende hariya hirya kwa wa undi nyene Bella Bebe Koholia. Ineza. Amahoro mabuja. Amahoro cyane. Urakomeye? Ni impore. Misi myinshi cyane. Naye ndabakomboye. Babwire rero abari ubwa mbere bakubonye. Ndabaramukije kwanza icyambere kubatanzi ni Bebe Bella Gloria. Ndomwe muri abanyene basanzwe bari nganyene muri TV yacu ya Tarasisi Hope Ministry TV. Ababizi barabizi abatabizi naho mubimenye. Murakoze cyane rero mushishikare kudukurikirana ibintu biza kuba bimeze neza cyane. Murabibona yuko twambaye neza twashajije ibiseke murabona ko twamaze kubitekera hariho nyene n'ibindi muraza kubibona mushishikare kugumana natwe. Ramba Tarasisi Hope Ministry Komera kumikami yawe Ramba kurukundo kwawe Komera kurukundo kwawe Ramba kumikami yawe Komera. Dufasha imfuvyi n'abapfakazi, dufasha abagwariye mu bitaro batagira shinge na rugero, abasangwa butaka rikabambika, abasangwa butaka rikabafungurira, nikibagira abana bo ibarabara kanatsinda rimitaye bantaho nikora ko biyungunganye
ko bisanasane Tarasisi Hope Ministry Ramba Tarasisi Hope Ministry komera kumikambi yawe Ramba kurukundo rwawe komera Tarasisi Hope Ministry Ramba Tarasisi Hope Ministry komera kurukundo rwawe Ramba kumikambi yawe komera Ale Yeba Tarasisi Hope Ministry Bumve Chanceline Tarasisi Hope Ministry Bumve Chanceline Erega na Chanceline akora ibidasanzwe Tarasisi Hope Ministry Bumve Chanceline murabona ko bamaze kutuzimana dufate bino binyobwa reka dusabe umubyeyi nyene adusengere turabukengurukiye uwera wa Isirayeli uwera Mesiya uwera Nyiringabo turagushimiye ukuntu wabanye natwe kuva rya joro ryakeye ukadutweza muri ca gitondo c'uno munsi none mukunzi mwiza watugiriye neza wabanye nacu wageze ikirenge mu cacu waturaze byiza nyakubahwa none watuzaniye abashitsi ivyizigiro bizima urabashikana amahoro urabarinda muri bya vyoma vyakorwa n'amaboko y'abantu urabarinda mwami kugwa no kuvunika none urabashikanya amahoro mana n'ubihega icubahiro turabigushimiye mwami kuri imana nziza turashimye kuri imana ukora bigakoreka kandi wavuze ngo iyo ugaye ntawugurura kandi iyo uguruye ntawugara none mukunzi mwiza wadushikirize muri byo rusago uraduhaye abageni mu izina rya Yesu Kristo uradubashikanya amahoro natwe basanze turi amahoro n'ubihega icubahiro none mwami Yesu uhezagira bizo ufungurwa uhezagira amajambo akubera hano hantu uhezagira bino binyobwa biri hano imbere y'inyonga zacu mana ubigirire neza ubihezagire abaza kwifungura wiyumvemo akayabagu keza hanyuma uzobukoze kandi uzobugize neza urakoze byose ko babashikanya amahoro natwe ukadusanga turi amahoro bagasanga dukomeye tunezerewe dushima Imana nukuri turabigukengurukiye mu bihe by'icubahiro tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye amen kanyuka kabateze neza murakoze Imana ishimwe amen Imana ishimwe kandi amen hama nibaza mwabonye tuza hari igihe mwamuvuga ati mbega abo bantu bavunduritse hehe canke baje gute bimeze gute ariko twebwe nk'uko mutubona twambaye umwambaro turafise uwadutumye yatubwiye ati nimugenda hanaka hariho umuvyeyi mugende kumushika ko mugende kumundabira munamwipfurize n'umwaka mushasha mwiza tugire Kristo rero niyo mpamvu mubona twaje ngaha ariko nubwo turi ngaha nta mukuru atagira mukuru twebwe turafise uwaturungitse nawe araza kwivugira araza kugira akajambo ashikiriza kumbure wewe iyo bafise intumbero yatumye ategura kino gikorwa natwe nk'abari mu mugwi wiwe akavuga ati genda mushikire hariya
rero tugire Kristo hanyuma ababijejwe nabo bamuturonderere kugira ngo ashobore gushikiriza ijambo yoba yateguye ryo kuri uno munsi muhetse bwiko. nk'uko Shikaji Genevieve yisiguye indondoye wariwo murabona ko yagendanye na team Tarsisi of Ministry yageze mu rugo wa Priskile kuri mama wacu icyatugejeje hano mu kibanyi mwarumvise byabaye mu rugo rwiwe n'umwaka yarusozere urazi byamushikiye yarabuze umukobwa abura musaza we nuko tubona hano twari twashitse ariko mwene ijambo ari umwanya w'uno rubanza yashimye ko yogendera umubyeyi nko kumugarukirako aje kumbwira yuko nomuhereza iminota 5 kugira ngo ashire ijambo. Murakoze. Hari byishura nabyo bikababaza umutima wawe nawo watakambira Imana bigasa naho itakwitayeho ariko wareba abandi uko babayeho rwazukiye banshuti wasubiza amaso nivuye wasubiza amazi uvuye ni kure kandi ni habi cane watekereza ugiye bikagukomeretsa umunsi ariko yindi mu bihe ng'ivyo wibuke yuko hari inshuti nyanshuti ivyo unyuramwo biruhije nshuti n'ivy'igihe gitoya zibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana idahemuka yizera yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ivyo biruhije n'ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera yumizera
ntabwo rizahera yuyizera umwami yasezeye n'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera yuyizera. ni ukuri aka karirimbo numva no gatura uwo mubyeyi agere kwihangana. burya ibigeragezo ducamo satani agerageza kubizana kugira ngo tugire kwihebura, kumbure duhebe Imana, twiyumvire ko Imana itakihari cyangwa itagikora. ariko ibyo bihe ubundi muririmbyi niwe yavuze ngo ibyo bihe ntibikakumara imbaraga z'umutima. nubwo wowe ubona ibyo bihe uri kurabicamo, gera kwihangana, wizere yuko Imana iba iri kumwe nawe. hari umuririmbyi niwe waheruka kuririmba indirimbo uvuga ngo mu gishingo cyo kwihebura washize indirimbo nshya, mu gishingo cy'ikigandaro washize umunezero, abahora bariko bararira ubu bariko baratwenga, bazanye indirimbo zishimwe, baterana impundu bavuga bati uri Imana we, uri Imana y'akandi karyo, uri Imana ihindura ibihe, abatabizi nibaze ndababwire ingene wanyiyeretse, uri Imana, uri Imana y'akandi karyo, uri Imana ihindura ibihe, abatabizi nibaze ndababwire ingene wanyiyeretse, uri mwiza. tubonye kubibutsa ko nyine urubanza yatumye rishika hano, arosa akanya kugira ngo ashikire rya jambo ryamugenze kugira ngo ashike hano. reka duhe akanya mwene urubanza Tarsisi Manirakiza ashikiriza ijambo ry'uno munsi ry'urundi rubanza rwiwe. Halo? Yego. Turakumva. Mama ni ngao. Turakumva. Yego. Ubwambere bwo nizera ko muzi nitwa Tarsisi Manirakiza, hanyuma abona Imana Priscilla, hanyuma mbere ko n'icyo mvuze nagomba nshimire d'abord iyo timu yanje bemeye kugambuka bakajya kuraba umubyeyi wanje. hanyuma ntarandiriye cyane, murazi ko mama yabuze imfura yiwe, abuze imfura yiwe akongera akaba imfura yacu nk'abana biwe. urabona ko twagandaye, turamushima n'iteka. mugabo mu nyuma yahavuye agwaza musaza we ariyo marume wacu, nawe aratabaruka turamushyingura. rero nk'umuhungu mukuru numvise ko nkwiye
uza kumubwirako kumuremesha kumubwira ko akomeye uko ubuzima bumeze ubuzima tubayeho tubabara mugabo tukagirwa no kunenga no gukomera hanyuma rero nabonabye umucamake kumugarukirako kandi nongera ndamwipfuriza umwaka mushasha uzube w'amata n'ubuki cyane cyane dusaba n'Imana kugira ngo ibandanye turabona ko turacabikeneye amasengesho yiwe turacayakeneye imigisha yiwe turacayikeneye uko kubemera Imana turazi ko umuvyeyi ari Imana ya kabiri nico bituma dusaba ko Imana mubandanya itumurindira rero barasaba umuntu ntacyo kimazi abyaguruke mu iteka ryiwe no mu cyubahiro cyiwe agishikirize umubyeyi wacu hanyuma muzoba mukoze banahambiriye mugire umunsi mwiza nimwasubira inyuma mujyane na Yehova Yehova arinde banana n'abandi hanyuma ntabinovuga tubwire amahoro Yesu ashimwe. Amen. Reka duha akanya umuvyeyi wacu nawe agire ico ashikirije. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Ntabwo gushimira umwana wanje w'imfura w'umuhungu. Ntabwo kumushimira ukuntu yanyiyumviye ko kandi nanyiyumviye ko uno munsi gusa narabuze ikibondo canje c'imfura ariyo mfura mwumvise yabo ni kuri yarambaye hafi yaranzigamye arandagemera niyo nari ngwarije iruguru mu kirimba yarambaye hagufi ngeze kumubura ntiyaberekeye ngaho baramuhanze bamuhambara n'iteka byinshi cyane abariho barabibonye kari agaseseshwa rumuri hanyuma aramba hagufi mu kigandaro ndabaho ndi umuntu nasenze Imana irampa kurema irandemesha aguma ari hafi yanje aramba hafi kugeza naho mu minsi heruka nagwarije musaza wanje aragwara ndaja mu bitaro rimwe ndahangayika cyane ariko Imana yari yamushimye kunduta abiramutwara imutwaye n'ibyabaye ibyo gusa uyu muhungu wanje yarambaye hagufi yaramfashije kabisa mu kumubika mu gukora ikiriyo byose byarabaye byiza ndabishimira Imana rero ndamushimiye rwose bimwe byimva mutima rwose Imana imuhezagire iyo ari nk'uko yabisabye ko bakikeneye imigisha yanje ni ukuri muhezagire ize bane nawe aho azoba ari hose Imana ibane nawe ni umuntu akunda kuba mu rugendo agera n'imiduga ni ukuri aho azohonyora nayo izohore ihonyora ahari nkaba ndamusabiye imigisha mandanye kugira imigisha yego dusengeranire nk'uko yabivuze tuzoze dusengeranira nibaza yuko mutamuzi ariko nubwo mutamuzi muramwumvise nongeye kubashimira ko mwana cyo kumfata ku mugongo ababanyi mukafata ku mugongo tukaba mwumvise n'ijambo na muyomba wabo nanjye cyo ndazi bazorushiriza hanyuma Yesu nabahezagire bavandimwe bagenzi babanyi Imana ibahezagire mukomere
mugire n'umwaka mushasha ubabere uw'amata n'ubuki. Nawe nk'uko yabisabe akomere n'ukuri tuzotangure umwaka w'2025 turi bazima, nawe ari muzima n'umuryango, hanyuma tuzogere kuri itariki tugeze ko turi bazima. Imana nimuhezagire, namwe bahezagire, murakoze. Yavukanye murumva yuko grand frère icakoze arikoze kandi yikoranye urukundo, arerekanye urukundo ruri mu muryango, arerekanye ko ari imfura mu bahungu, arerekanye akarero mu bandi bana. Nk'uko mubyumvise n'ejo nabonye ko mama yararitse ababanyi, ejo mashaka kumva n'uwundi amugende aje kumugarukira kuko nta mwana akiri mu rugo, twese twasohotse. Rero iyo umwana asohotse aravuga ati ntagendere umubyeyi nanjye ndamugarukire. Rero araducira inzira grand frère, ko aducira inzira n'imwana mukamwumvise ati abatumiye kandi umubyeyi wacu ati ingo mushikire n'undi umwana agira ati kungarukira muze mwitabe. Murakoze. Nshimwe kandi hamba nk'uko nyene kudutuma yavuze ijambo, kuko niwe yari yaturungitse ati nimushikire hariya. Nk'uko nari nabivuze, burya nta mutwe utagira amaguru. Iyo habayeho umutwe gusa, amaguru nayo niyo ashobora kugira gute kuronka aha hagarara. Niyo mpamvu burya amazi yazindutse ageze kure ntabwo duteba, kubera ko murabona ko ari ku minsi mikuru, bamwe tugomba tugende kwitegurira mu maveye n'ibindi tuza gukora. Hama ko bwanje nagomba nshimire umuvyeyi ukuntu yatwakiriye neza, n'ababanyi bashoboye kuza kutwakira. Nukuri Imana ibahe umugisha mu bampera amashi. Burya iyo tubuza tugasanga turi twenyine natwe ntitwari kuryoherwa, ariko kubera ko twaje tugasanga hariho abandi batwakiriye, turaryohewe. N'ubundi munsi tuzogaruka turyoherwe, ibintu bimere neza. Reka rero dusaba umuvyeyi adusengere kugira ngo, sinzi ko bakunda kuvuga ngo dusige amavuta, dusige ibirenga amavuta byacanze, kugira ngo dushobore kugenda aho hirya. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi. Amen. Nakuri ego gusiga amavuta ibarabara ni byiza, nikuza kudutegurira ibindi ni byiza, na cyane cyane n'ejo tugaca dutangura umwaka mushasha twese turi hamwe. Imana ikaba hafi yacu, tukazogira ikiyago kindi nk'iki. Ariko rero reka dusenge, mugabo mu ndindi reka tumbangire gatoyi, ntimuce mushibuka mugera ku muduga. Kumbe hariho ibintu nari ntibakumbuye, none umwaka mushasha. Yaba yabikura na ibwari ndasasikira ko ngaha tujyame tubaye turatembagara twese mu mwanya shobuga atari hagufi, tukaba turatembagara namwe yatumye. None rero n'aba babanyi tukatembagarana tukakesha. Ejo bundi turi mu kiganiro cy'umupaseri wacu, yatubwiye yaradusezera twigisha ubu twumagira bumwe bwo gusezerana nyene, ariko byaciye bihurirana nuko kuri uwo munsi wa Noheli nukuri ntitwari bwayibone bayihimbaza nk'uko twayihimbaje ku Noheli. Ariko yatuvuyemo ubwo nyene aca afatwa n'indwara
baramurondera yaringiye baramubura bakoresheje yinjiye haruhukira bakoresheje kumena baciye batabaza abakozi bari bagisigaye mu ishengero ariko yadusezeye twese atubwira niyo azoza gukorera kuwa Mungu. Hanyuma bagiye kumena rero basanga umuntu ararembye bacamwirukana mu bitaro kugeza n'uno munsi rero yashyize mu bitaro acaracikana none turamuhamba turoza kumuhamba ku munsi wa kane ariko rero nosaba ntuno munsi ukuturi ngaho no munsi Imana ituzigame ejo natwe tuzobe tukiriho. Amen. Rero kubw'ibyo reka dusenge Imana ko bamwarivuze ariko turayaka mu kandi kanya gatoya. Hanyuma turabishimiye Mana Data wa twese uri mw'ijuru twongeye gukenguruka no gushimira ibyiza ugenda ukora nyakubahwa twongeye kugukengurukira ukuntu waguye urugo abashitsi bakinjira ego wabasigane kuva rwa rugendo rwose iyo bavuye n'iyo baciye bageze ikirenge mu cabo mwami none mwami Imana turagushimiye turakengurutse ko wabikoze none rero mwami Yesu mubagira abakiriya iyo bavuye urabongera ugera ikirenge mu cabo abamanukane nabo abakikamane nabo hanyuma natwe dusigaye hano mwami uze kubana nacu ugendane nacu aho tuhonyora ugera ikirenge mu cawe hanyuma tuzigame mwami kugira dushike kuri wa munsi w'itariki imwe y'umwaka w'2025 turi bazima tugihumeka intendo z'abazima uzobukoze nyakubahwa none turashimiye n'abana babanyi bacu batubaye hafi nabo nyene aho tuza gusigara dusigane nabo tube mu mahoro uzobukoze nyakubahwa ku ngoma urakoze kuza kubikora kandi byumvise turasabye twizeye kuzobikora turasabiye n'abantu bashitsi batugendeye n'ejo bazosubire baze babone uzobukoze nyakubahwa ku ngoma namwe muza kugenda muradutahiriza abatari hafi abari kuri ubu batashe timwakoze muragahora uko muragahezagirwa Imana zibahezagirwa mwigeze migisha cyane rwose muzoba mukoze urakoze kuri Imana ikoze urakoze kukoze mukunzi mwiza urakoze kuri Imana yumva kandi yishura none turabanye turasabye twigiye kuzobikora tugusabye muri ivyo bikeya byinshi bitangwa nawe turagusabye Yesu Kristo ubacire inzira aho baca hose ntibacitare ntibahemuke ntibagwe n'ubuhemuka mwami uzobukoze kandi uzobugize neza aho bagiye kuja mu bihe bitandukanye urumva ko bagiye gutegura mwami vyawe vy'umunsi mukuru babonanye Mana urabarinda urabahagarara hagati natwe twese duse hano ubane nacu ugendane nacu utugororezanire natwe rino joro duce duca kuri bazima uzobukoze kandi uzobugize neza turakoze kubyose tukabikora kandi twumvise tumugaze mwiza tukabari gusandara tukaje kandi turakumva kandi tukishura tamarira niyo mpamvu zo kwama ngutazira mutima wanje uze
Tarasisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.